hari umuntu muri Bible Imana yabikoreye umugorotsi Yobu Imana yaramusize ku munzani kugera aho umubiri ubora urabora. Nashatse rero kumvisha abantu ko bakwiye kwihangana kuko Imana iguteza ikibazo kugirira abo kwihangana kwawe, ariko iyo ukivuyemo ukibibona nawe ivyo nta munezero gusa. Je ndi mu ruhande rwo kumenyekanisha Imana cyane gose. Ndagomba kuvuga ubutumwa ku buryo sinumva sinahura numva umengana ubwisi yose, ahubwo mbura uburyo bwinshi n'umenga yo mpagarika ku munara muremure hama nkayivugira nyene. Sindi muri babandi bavuga ngo tugomba kubona ko dusa muri mu makamera n'ibindi, oya, ahubwo ngomba gukorera Imana. Bedenego wahuhoraho ukwizera kwabo kwagerewe mwitanure yakumuriro. Umuntu wese ari kumusani ukwizera kwiwe kugegwe. Kamikazi no kumenga to bireka kuko burya umuntu wese afise impamvu. Urashaka gusanga Kamikazi atari kararirimba akaba afise cyayo muteye, ugasanga bako bamuvuga kuri yana kuri ariko atari ko biri. Burya buriya nasanze umutima w'umuntu ari ushobora kwemeza icyari. Je rero impamvu sinumva ko ndiko ndakorera Imana kugira bambone, oya, muri bimwe ndiko ndavuga nuko hari byambayeko. Reka ndagishira Imana imbere, ndifuza ko yo bari isi yose yoba yahindutse mu mwaka kubw'indirimbo zawe. Abakozi ba 24 wide no munsi tuvuga cyane muri uno mwanya kuko dufite ikintu kanaka tuje kwivumburira ngaha promise bereke kwanza haboro bereke umuryango. Murumva iyo ndirimbo iriko iravuga n'umuntu twovuga neza ko yadutangaje kwizina bamwita Betty, ndibaza benshi mumenyereye, ariko uyu munsi rero hari ikintu twaje kumukorera comme surprise n'umuntu. Iyi studio turabana twe tubanganye nyene hafi, rero twumvise indirimbo nk'icyo tubona n'umuntu yinjiyeyo, turimba neza yuko umenga uwo muntu niwo yobaje, niwo mwene yoba ari mwene indirimbo. Nicyo twe tuje gukora ikintu kimwe gusa, turashaka kumenya uriko yagereza kumviriza ino ndirimbo. Ndibaza urumva neza ino beat hariho isano ifitaniye n'indirimbo ya Roza Muhando ya kera, sinzi nyine bayita promise, bayita kuti ndirimbo nimekukimbiria wewe Mungu, sinzi nayo nzi gusa indirimbo ndizera neza ko ndayizi kandi namwe muyizi. Ikiriho rero mutugume hafi twumva iri mu Kirundi, ntituzi ngo yoba ari copy, ntituzi ngo byaba bimeze gute. Tugume hafi gusa kugura umuryango twumve, turamubaza byinshi, ndizera maraza kumenya byinshi kuri we icyari cyo. Nitwasanga ari we, ariko musenge dusanga ari we, dutomboze dusange ari we. Ni stay forward and mic on ndabye bagiye kuyivuga behind the camera kiwani da promise cameraman. DJ meze fresh Ibo kazi nzuri pa. Asante. Ongeza poli wewe kudatanga sana DJ indirimbo kumenga n'uyu muntu muri kumwe. Reka njya ndirimbo tubateye mutiteguye, sinzi ko ntushobora kuganira namwe gatoyi twumvise indirimbo turi hanze, kumva umenga kuyaga namwe hariho inspiration gatoyi ibyo ushobora kuduha bigatuma hari ikintu kanaka dushobora kugaragaza, na cyane cyane yuko musanzwe mukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko icyo gikorwa twacyumvise turiko turarengana kumva umenga ntikokirengagiza n'umwanya muto gusa mushobora kuduha nimba byo ushobora gukunda tugashobora kuganira namwe kuri iyo ndirimbo na cyane ariko ni wewe ndirimbo ni wewe DJ rero we sorry nani cyo twirirwa turaganira ko ahubwo nizana neza, reka tuce tuyaga n'uyu muntu nyene. Sinzi ko twugaye dushobora kubona, hashobora kubaho ariko muravuye cyane sorry. Imbere na mbere kwanza bamaze mutubabarire kuba tubateye surprise. Nta kibazo muri Betty twama twiteguye ko ijambo ry'Imana rirabivuga. Imbere y'uko bitangura kino kintu kwanza turagusaba mazuru dugiriza amasengesho nubwo tugiye gukora kize kwakirwa neza, ugurura imiryango kwanza ya byinshi. Nta kibazo. Mana turagushima kubw'urukundo rwawe,
wakoze kubana natwe ukaba uturungikiye mana n'abaza kudukoresha ikiganiro turagomba ngo twasame nawe wivugire mbese mana ahantu ntituboneke ariko mana bari buboneka uzoba ukoze tubigusabye mu izina ryawe ryera amen. Indirimbo ndiko ndogerageza kumva mbega yasohotse ku izina rya gute? Umunzani. Kweri ko yashimye kwita umunzani? Umunzani ayishimye kwita umunzani bivanye n'ibintu nagenda abona ku isi. Novuga neza ko ari indirimbo ya mbere ushoboye kuba ushize hanze, ntuzi ko hari izindi wowe warasohoye inyuma mubyo muzo tubonye, ni indirimbo ya mbere ushoboye gushyira hanze, kandi bamwe bariko baravuga ati none kubera iki atagaragaje kare, atagaragaje no mpano yiwe kare, uno munsi tubona umenga ariko arisununura, ni habonye ko ariho afise twovuga ingabirano yo gushobora kuba aririmba, canke hari hagoranye iki kugira ntushobore kuririmba kare, ntushobore gutangura kuririmba kare? Mu buzima burya biragoye, hari igihe umuntu aba afise vyinshi ariko kubera uburyo bikanka, gituma ariho ntitangura mu ijambo rimwe nuko Imana ariyo yabishatse ko ntangura uyu munsi. Igihe nticari bwagere niko abakizwe niko babivuga, igihe nticari bwagere. Uno munsi turakubonye uratanguye akazi, ariko benshi bariko baribaza none kumenga abatanguye gukurikirana umuziki novuga wizi za gospel bariko barumviriza uwo mudiho barumva neza ko umenga hari indirimbo yoba yarigeze kuririmbwa yo mifitani ubucuti n'uwo mudiho uri kuraririmbirako. Novuga iyo ndirimbo kuba yizi indirimbo ya Roza Muhando yasohotse kera, amaze kerekeza imyaka itari mike. Wotanga umuco gute kuri abo bantu bibaza yuko yoba ari kopi ya beat? Wobaha umuco umeze gute kuri icyo kintu? Mu ijambo rimwe umuco ashobora kubaha indirimbo ya Roza Muhando ikintu vyoba bishaka gusa ni umudiho, ariko amajambo ntasa. Ndumva neza ko amajambo ntasa kuko Roza Muhando afise impamvu yaririmbye irya, nanje kandi ifise impamvu navuze ivyo bivanye n'ivyo nagenda abona. Turipfuza kumenya niba impamvu yatumye ishobora kwiyumvira kuririmba iyo ndirimbo umuntu wese ari ku munzane, yoba ari true story canke vyoba ari ibintu gusa vyoba vyabaye ku nshuti, canke ukiyumvira ko ari ibintu vyoba bishobora kubaho kavuga ati reka ibi bintu ndavyandike ndabishire mu ndirimbo yanje? Nagiye ndabibona ku bagenzi benshi, hama nongera ninjira no muri Bible, muri Bibiliya ijambo ry'Imana, sanga abantu benshi ubu ntibagifise kwihangana, ahura n'akabazo gato akacatirimuka ku Mana. Nashatse ndabumvishe ko Imana ishobora kugucira ahantu ku munzani. Hari umuntu muri Bible Imana yabikoreye, umugorotsi Yobu, Imana yaramusize ku munzani kugera aho umubiri ubora, urabora. Nashatse rero kumvisha abantu ko bakwiye kwihangana, kuko Imana iguteza ikibazo kugira abo kwihangana kwawe, ariko iyo ukivuyemo ukibibona nawe ivyo nta munezero gusa. Neza cyane. Kwanza DJ kubusoma maze uhagaritse iyo ndirimbo gatoyi ayikore mu gahogo nyene nka nyene twumve. Kwanza icyo turiko turumva ko ari nyene yoba yarashoboye kuyiririmba, kuko umuntu murashobora gusa canke kifata amasanamu kumbe si wewe. Turashaka bikore mu gahogo gato uturirimbira ku karirimbo ku gitero wakunze. Ku gitero nakunze yandize gucoma umwanya. Nibuke Shadurake Meshake Bedenego wahuhoraho, ukwizera kwabo kwagerewe mwitanure ryakumuriro. Umuntu wese ari ku musani, ukwizera kwiwe kugegwe. Yes, abenshi baravuga ati abantu benshi bagiye mu ndirimbo za gospel hariho ababijyamo nko kugira bashobore kubonekana mugabo batari siri navyo. Wewe uhagaze mu ruhande rwaye, kuko hariho abavuga ati twe tugiye kuririmba gospel na gusa tumenyekane twibera abastare, mugabo ku mutima atari ko baba bameze, ku majambo baba baririmba atari ko baba bameze. Wewe uri mu ruhande rwaye hagati y'abari côté droite n'abari côté à gauche. Okay, ubajije ikibazo ciza cyane, nanje naye nifuza kumbaza. Je ndi mu ruhande rwo kumenyekanisha Imana cyane gose. Ndagomba kuvuga ubutumwa ku buryo sinumva sinahura numva umenga no bwisi yose, ahubwo mbura uburyo bwinshi. N'umenga yo mpagarika ku munara muremure, hama nkayivugira nyene. Sindi muri babandi bavuga ngo tugomba kubona ko dusa muri mu makamera n'ibindi, oya
ahubwo ngomba gukorera Imana. N'abaririmbyi benshi baririmba gospel na cyane cyane turavuga nko kuri ba Kamikazi, ndizera neza ko bazi ni bamwe mu bantu batanguye kumenyekanisha gospel cyane cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko biza kurangira bironkeye abagabo bapoteye, ubu tukaba tariko turababona cyane. Mbega nawe intumbero yobi ari iyihe? Hari abashobora kwibaza yoba ariko araririmba ukuri rero ashobore kuronka kuba umusitare yeronkere baba diaspora bashobore kumuha amafaranga, maze kuronka amafaranga abere nk'uko abandi bashoboye kubiheba. Kamikazi ivyo yakoze ndibaza warabibonye, yararirimbye kandi arakundwa cyane mu gihugu, mugabo muri uno mwanya turiko turamubona, ntituzi impamvu yabitumye, ntituzi ko ari kubanwa, ntituzi ko ari uko ari mu gihugu kitari ikiwe yoba ataronka liberty kwe gushobora kuririmba, mugabo icyo tuzi cyo nuko tubona ngubu yari afise abenshi twitahura yuko yagomba kugira yironkere urugo hama yiyubakire hama birangire. Nawe kwa kiya kintu Kamikazi yoba yarakoze, wewe ukivuga ku iki, ni kushaka kuba canke iriya difference entre ya wewe na Kamikazi? Ivya Kamikazi no kumenga to bireka, kuko burya umuntu wese afise impamvu. Urashaka gusanga Kamikazi atari kararirimba akaba afise cyawe muteye, ugasanga bako bamuvuga kuriya na kuriya ariko atari ko biri. Burya nasanze umutima w'umuntu ari ushobora kwemeza icyari. Je rero impamvu sinumva ko ndiko ndakorera Imana kugira bambone, oya muri bimwe ndiko ndavuga nuko hari byambayeko. Urumwe mu bigeme novuga ko bariko batanguye neza, kuko indirimbo yawe sinarinzi ko nza gukorana nawe ikiganiro, narimvuye gukora ikiganiro hepfo ndibaza kandi nzoca nangura gupostinga iki wawe ejo bariko baradukurikirana niho muzoca mubona ikiganiro narimvuye gukora imbere yuko nza gukoresha uno mwigeme wacu bamwita Betty. Indirimbo yawe ya mbere urayisohoye n'umusi turi Rosisi, wibaza neza ku ugiye kubandanya gute kariyere y'umuziki wawe y'akazi kawe, ugiye kwifata nk'akazi canke nyene hari akandi kazi wowe usanzwe ukora inyuma yiwe? Hari benshi twatanguranye benshi cyane batakiri muri uyu murimo, rero umbajije nk'uko sirogira ico ntirata ngo ngiye gukomera canke kireka tubishira Imana imbere. Uravuze ati hari benshi twatanguranye, muga twe tubonye n'umunsi kari humenga niho gitangura umuziki, niho gitangura kuririmba. Abo benshi mwatanguranye muba mwatanguriye he, zoba vyagenze gute, mwahereye? Okay, nkitangura wambajije nti kubera iki utanguye gushira impano yawe ubu byari bimeze gute? Nakubwiye ko natanguye kuririmba kera ariko mbura uburyo bwo kugira ngo bigaragare. Urumva natanguye kera ariko mbura uburyo bwo kubishira kuri televiziyo. Turifuza kumenya rero, turifuza ko abakunzi ba Star TV Worldwide bamenya watanguye kuririmba ryari, hari mu mwaka wahe, nivyo twifuza kumenya nyamukuru, na ni kubera iki wavuze igituma utashoboye kuri kuragaragara cyane, ariko ico kintu nyamukuru twifuza kukimenya. Watanguye kuririmba ryari, abo bandi mwobo mwarakoranye bo babibaza ko batiri muwe niki, ho hugiye gukora iki nkawe umaze kubona inzira yo gutangura kuririmba, yo gutangura kugaragaza impano yawe, yo gutangura kwigisha ubutumwa bikishije mu ndirimbo zawe, ugiye gukorera iki abo bandi bo baraguye hasi kugira nabo dushobore kubabona? Hajyaye nasanze ata muntu ahari wobwira ubutumwa kugira agaruke. Nasanze Imana yonyine ariyo yigisha umuntu, ariko nzogerageza ndabicishe mu ndirimbo nk'uko uriko uravyumva. Nzogerageza ndabicishe mu ndirimbo kugira ngo mbashe kugarura abagiye, mbese n'abataramumenya bamumenye. Watanguye ryari kuririmba? Kurimbira mu makorale atari kuri televiziyo natanguye 2014. Mugabo aho hari mu mashengero pana mu bibona nawe ndabitahura. Mugo no munsi akaba ari tukubonye utanguye kugaragara na cyane cyane ku mateleviziyo, niho Imana yavyemeye gushobora kwita umuririmbyi. Turafite abaririmbyi benshi bakoze kuva kera n'abariko barakora n'ubu tuvuga ko bamenyekanye cyane mu bihugu bigiye bitandukanye. Mbega wowe uburirimbo ufite target yo kumera nkande yo kuba nk'umuririmbyi wahe wowe ubona ari imbere yawe? Jewe noba ndirimba shaka nko kumera nka jewe. Nkawe wifuza kuba? Oya, nifuza kuba jewe hama nkaba ico Imana igomba. Sishaka kurabira uwundi akarorero kuko nshobora kumurabira ko ndamwemera ejo bigahinduka, kuko muri jambo ry'Imana rivuga ngo nta kidahinduka atari Imana yonyene. Igomba kw'Imana rero ingira ico igomba koma. Mu mwaka umwe canke mu myaka ibiri
twitege ko Betty azoba amaze gushika ku kihe kintu kuyihe ndoto muri zimwe ziwe yoba afise yoba amaze guhindura abantu boba bangana gute bivanye nuko nyene avyiyumva. Okay, ico ciye reka ndagishira Imana imbere, ndifuza ko yoba ari isi yose yoba yahindutse mu mwaka kubw'indirimbo zawe. Ego. Reka ntituyage vyinshi muga turizera neza yuko vyinshi kubijanye na Betty. Irindi zina ndabonye ko irindi zina ku rubuga rwa YouTube yangiriye neza Betty. Ya abataragenda atabatarabona iyo ndirimbo murashobora gusimbira kuri urwo rubuga rwiwe yangiriye neza Betty, mwandike ninde yangiriye neza Betty umunzane. Mwandike umunzane ku rubuga rwiwe yangiriye neza Betty, muraja gushobora kubona iyo ndirimbo yiwe ni ya mbere, ariko ndazi ntuza kugenda udakoze share. Ibyo sindi bigo ndabibabarira ntibaza kugenda batabikoze kuko iyo ndirimbo jewe nababariye nayumvise cyane ubumenga mu mutima haragororotse cyane ubumenga neze mu mutima. Ivyo byo muraza kuvyikorera amaze kuyibona ama like ama comment ama share ama partage, ivyo nivyo muza kwikorera mwebwe mumaze kubona ico gikorwa arifuza gushigikirwa. Kwanza imbere yuko duheza kino kiganiro ni ko ushobora gusaba twovuga abakunzi abaza kuko ahuza warose abafana tiyari genza n'umufana wawe wa mbere ni ko ushobora kudusaba twebwe abafana bawe twoshobora kugukorera kugira tubandanye tugutera intege zo kubandanya ukomeza umwuga wawe. Ikintu mufasha cyambere no gukora amasabone menshi kugira tubana aba followers benshi so kora ikintu cyumvwe na hama n'abafise uburyo bamfate mu mugongo kuko fise impano nyinshi shaka kugaragaza ariko uburyo bukaba buke. N'abafise uburyo bamfate mu mugongo kugira ngo twamamaze Imana kuko yikoreye amaboko. Ufise impano nyinshi wifuza kugaragaza, zitatu muri izo mpano woba wumva ko ufise nizahe kugira benshi bazimenye bamenye ati nitwagenda gusupportinga Betty turumva ko rizomusangamo n'ikindi kintu twifuza ko kizoshobora kugaragara iki canke kiriya kuko abenshi bafashiriza mu bitandukanye. Indirimbo zanje cyambere mu ndirimbo zanje harimwo kuzomenya ngene umuntu ashobora kugira urukundo nyakuri. Hama mu ndirimbo zanje harimwo n'ukungene umuntu ashobora kusenga ari mu nzira nziza. Hama ikigira gatatu mu ndirimbo zanje harimo no kutaguma wirukanka mu mashengero menshi. Ni watera imbere kuko abenshi tumaze kubona bagiye muri izi entertainment n'icyo kintu ushobora gusezerana abafana uzofasha kuvuga abantu bari bo bose canke ibintu bigiye bitandukanye uvuga ati iki kintu ndagishyira imbere mu bikorwa nkora ninashika ku ntengi iyi niyi je ndiyemeje ko nzokora iki niki nkagikora kubwo gukorera Imana. Ninatera imbere narasezerana Imana. Hari amajambo atatu Dawidi yavuze, ayo majambo ndayakorerako. Icambere nzobereka urukundo, hama ikigira kabiri ibyiza n'imbabazi bizonyomaho imisi y'ukubaho kwanje kose bizokomeye. Amen. Yes, mwari kumwe na Betty comme guest host akaba ari Steny Promoter on the mic, behind the camera yari Promise cameraman. Turabakunda cyane mwe mwese mudukunda, ndibaza ko mwumvise byinshi, inyigisho ni nyinshi mu ndirimbo yiwe yashoboye kudikishiza ko gato yakapera. Ndibaza mwumvise amajambo arimwo wewe wifuza gukizwa na cyane yuko turi mu gihe kinyongera niko benshi bakunda kuyivuga. Urashobora kwegera kuri YouTube channel yiwe ugashobora kuzuriyumviriza turirimbo twiwe turimo amajambo meza, turimwe ni indirimbo novuga ko zigisha byinshi kuri we wifuza kumenya na cyane ku by'ijuru. Urashobora gusimbira kuri urwo rubuga rwiwe hama ugakora sabone ugakora follow kugira ikintu cyose cyari cyo cyose azoba ari karashirako zoshobore kubera the first one kugira shobore kukibona. Turabakunda cyane.